twese twiyera nimuze twese tumuhimbaze kuko yemeye akadutirako nimuze twese tumuhimbaze kuko yemeye akadutirako yasatuyemo na ca gihugu gatumye twese twinjira no musi tuza kuvugana ku kintu bita pasika. Erega twashitse kwi pasika, mbe murabona ko twashitse gantuze kandi aha turaramvye, turaramvye n'ukuri ko dushitse kwi pasika, turaramvye yego. Mbega hemwe mbega pasika isobanura iki? Isobanura ugupfa n'ukuzuka bya Yesu. Ni by'ukuri mubyishuye neza cyane. Iyo muvuga gupfa gusa, iyo apfa gusa ntazuke ntaco tuba twarahatoye. Neka n'ukuri none iyo umuntu apfuye atazutse arico umunobako agiye abagiye mugabo ico bita pasika nugupfa niki nukuzuka bya Yesu. Naho nyene tubisobanura uko si ugupfa gusa. Muri ino minsi y'imyaka ya nyuma y'abadayimoni, y'amajini, y'ibisigo, umuntu arashobora gupfa mukaza mwumva bavuze ngo yarazutse. Ntabyo murumva ngo hariho umuntu ngo yari yarapfuye ngo none ngo yazutse, muhora mubyumva. None bibaye pasika kubera iki ugupfa n'ukuzuka bya Yesu byitwa pasika? Ni kubera iki? Subira mu nyishure. Ubwo rupfu rwa Yesu hari ikintu runyegeyemwo. Runyegeyemwo iki? Incungu yacu. Yesu nashimwe mu gishingo cacu. Yapfuye mu gishingo cacu, yangiriye mu gishingo bonze ngirukoro inaja mwijuru, inaja mwijuru nahoza zaturuko yangu igitangaza iyo ndirimbo yanje igitangaza yuko Yesu yankunzatyo. Ndatangara nshitse imbere y'Umunyanazareti, niba zanandayica mungundishije igitangaza iyo ndirimbo yanje igitangaza yuko Yesu yankunzatyo. Pasika rero
yerekana, murumviriza dusigure gatoyi Pasika, yerekana urukundo umuntu akunda umuntu akamukunda agateba akamwigura. Yego ngenda baha akarorero, hari aho ushobora gukunda umuntu ukamwigura mu tuntu dutoyi. Tuvuge nk'akarorero, hamwe umuntu iyo afise agafu gakeyi, ntanga akarorero ku tuntu tw'iwacu, sibyo? Ufise agafu gakeyi urarira, kumwe kwa wa mupfakazi Zarefati, Eliya agacaza ati genda ukancumbire, genda ukancumbire. Ate kandi ko natoragura kugira ngo tukarye twe n'umwana wanje duce dupfa. Undi ati genda ukancumbire sha jewe. Warariyumvira. Imana imugendeye aca agenda arakaziringa. Abarira umwana ati mwana ihorere tugombe dupfe, ariko Imana yavuze yuko tudapfa. Yavugishije uriya muntu akana aho nk'umwana w'uno munsi yovyemera, yogera turanze ukampenda agatamire canke tureke uwo mwana, mbega nyina wewe yovyemera atubikishije imigozi mu nda kiriko kiragunyura. Urundi rugabo abonye uwo munsi nyene, rega yarubonye uwo munsi nyene, bwari ubwa mbere amubona, akaza yumva ngo cumbu nzanire, agira turubaho kawa mugabo ati mbega wigize ibikiga. Hanyuma rero mugabo ati kw'Imana ivuze ndabikoze, ahitana agatsima kari kumuhembura, agahembuza umuntu w'Imana. Turi kumwe? Ni ukuvuga yuko rero muri ico gihe iyo yabaye inki injungu, ni ukuvuga kwabaye kwiheba, ahitana ikintu co mutunze agihebera urugabo atazi. Yerekana n'Imana yaradukunze, Imana yaradukunze, ihitana umwana wayo w'ikinege, iramuduha iramutanga ku bwacu. Yesu nashimwe. Jewe rero mu gusobanura iki kintu Pasika jewe nayise urukundo rurenze, urukundo rudaharura, urukundo rutagira igipimo, urukundo womenga rurimwo ubujuju, nk'umuntu gufata utuntu afise twose akikokora akaguha, akagenda mu nzu agasohora. Nk'ubu Imana yarabahezagiye munyagwaga no mwaka namye ndaba, sinzi ko kuva igihe mperuka ariko byagumye, mwari mwarose ibigori, ari namye ndaba mu ndimo. Shima ivyo nyene ga hinge shima, mbega hepfa shimwe, shima. Uwari guca agenda canke agacaza ubunyene ati tugenda umanure byose ntusigarane na kimwe. Hari umuntu tugomba gufasha tumuhe, vyokorohera kubizana byose, ariko birorosha avuze ati genda urabe ikiro kimwe canke bibiri uko nyene Imana iguhaye. Mugabe Imana yatanze byose, yatanze ico yari ifise, umwana wayo w'ikinege. N'uwo mwana nawe nyene aragamburuka, aradukunda kandi azi yuko aje kudupfira, aremera kuza kandi azi ko aje gupfa, kandi gupfa urupfu rubi, kandi agapfira umuntu batazinanye. Basi yapfuma apfira bakiriya gihe, mwo guca proronja natwebwe abuno munsi tukajamo. Mbega Imana ishimwe. Niho muri ndabasabye mwihangane nje kwigisha mu masaha agoye, amasaha murushe, mwazindutse murapupurika, bamwe hari naho na kwa kundi mutakugize kwa kundi, ariko nta kundi bagabo je mwihangana. None rimwe hari ico muba, rabino rero, rabino sinaheruka kuza ngaha izi saha, nawe nkunda kuza mu gatondo bikimeze neza,
ariko naho biruko ihangane tuyage kubwura urukundo rw'uyu muntu yadukunze. Yesu ashimwe. Bera Yesu ashimwe. Uyu muntu yemwe yadukunze, yaradukunze, aradukunda, yemera kutwigura, yemera gupfa ku bwacu. Kandi ikindi ndababariye gikomeye, muri iyo ncungu yemera ko abazomukunda nawe, abazokunda igikorwa yakoze bakamukunda, ko azobaha agashimwe keza cyane, akabakura muri iyi si y'imibabaro akabajyana mu ijuru. Ariko Satani azobagowe mana yaje igihe azobona abantu b'Imana baduze mu ijuru, kandi tuzojayo. Nukuri mwihangane, tuzojayo. Uma ngaha mwisaraza akagukubagura. Aha nanone ndakubwira, ibi bintu Yesu yakoze igorogotaga birimwo umuti. Nukuri bitarimo umuti. Ukajya hajya mu nzu ukagaragurika kubera amagorwa, kubera amageragezwa, ukaburishira n'iyo ukura. Mugabo ushitsa ku karirimbo ukaza wumva amavuta arakujemo. Birimo ibintu, ukaza wumva umunezero urahaje, ukaza wumva uratagase mu mpemu. Bakabona ubwo umuririmba bati yemwe ujya muntu nawe nyene bajya bararutswe, baguma baririmba kandi bamerewe kwa kundi. Na Satani gakabikubwira ngo ehe, ngo aho wibagiza ngo wibagiye ngo bya bintu nibi ngo umuririmba. Uwundi muntu sinamuvuga izina w'umutama wo hafi y'iwacu, ahagira umukazana akunda kunezerwa, kunezerwa cyane rwose, aguma twenga. None munsi ageze mu zabukuru aguma twenga. Nyamutama nawe akamba yiciriwe. Hanyuma acamubwira ngo arasama, ngo ashinyiriza, ngo wabonye wese amushinyiririza, ngo ahoga ntazi ko yagowe. Yakunda kuvuga iryo jambo nyene, ngo ahoga ntazi ko yagowe. Akavuga iryo jambo. Uwundi mutama aramwitegereza, uwundi mutama arabona umufasoni akunda gutwenga. Acabaza umuntu ngo mbega ngo ujya mupfasoni ko ntamuzi, niho yarakiza muri ako karere. Ngo nuwahe? Bati ni mukazana wa naka. Ngo umukazana wa Mugesera yamagenda afumbice. Ngo ehe ntuze ngo abura kuba umukazana wanje. Bakwiye kuba umukazana wanje jewe. Rero uwo muntu n'ukuri yifitiye umunezero kandi kose aguma anezerewe. None rero urashobora kubaho ino muri iyi si ufise ibintu atawe wobisukako. Ariko ndashima Imana ko muri iyi njungu twacunguwe, si ukuducungura ngo ntidupfe rubi gusa, azotujana mu ijuru. Kandi ko ndavugira ijambo, hari aho Pawulo we yavuze ngo genda muze murirurana, azotujana mu ijuru. Tuzoja mu ijuru, mureko murabyumva. Kandi iki kintu ni ikigwanishwa gikomeye cyane. Umaze kumenya neza ko tuhavuja mu ijuru, Satani naho akugwanya ntaca ashikako. Reka rero dusome igitabo cy'Itanguriro, tunyarutse igitabo cy'Itanguriro igice cya 3. Aha bitwereka ingene icyaha caje mu isi uhereye ku murongo wa mbere. Ariko mpejeje sinosomeye imirongo yose byo tugora. Murabizi ko hahavuye hagera igihe Adamu n'umugore wiwe bamaze gucumura, bakaza babona bagenda menya. Hagiye umuntu akoze icyaha, ubwiza bw'Imana buramuvako. Mbega ibyo mwari mubizi? Ndababarire. Naho umuntu yidadira yamaze gucumura, ntaba kimeze kwa kundi ahora. Muri we hari bihinduka, hari n'ibyo yikanga mbere, hari n'ibyo yikanga, hari ibyo yikangereka yamaze gucumura neza. Niyo abantu babiri bamuciye iruhande canke akamucira iruhande ari umwe, bashaka hajya ngo hengurabe ngo bariko baravuga jewe, ngo hajya ni jewe bavuga nta wundi.
muri we hari ikintu kiguma kimubwira kiti ibyo ari byo byose wewe ntiwemewe, kandi Satani ni mubi, nta na rimwe azokubwira ngo uremewe, akubwira ngo ntiwemewe. Hanyuma ntubona ngo heraba ngujya ngo agiye kwibaraguza, ugaca wumva ufise intambara, nta mahoro wigera ugira. Muri icyo gihe rero aba bantu babiri Adamu na Eva baracumura. Erega ndababwira, burya umuntu, nta muntu ndabona ku isi yovuga ko atazonyerera ngo atarimuke, ntawe nobona. Kimwe gusa ibyo batarimukiramwo ni byinshi. Jewe mu byo nizeye, mu nyumve neza, hariho ibyo twiyaturako. Mu byo nizeye, mu bugingo bwanje no mu mutima wanje, hariho ibyaha nosinye imbere y'Imana nkavuga nti ndizeye ko Imana izomfasha, ndavye mu byo dutegerezwa kubohoka ko burundu, tutonahanurwa ko biriho bikuru bikuru. Nk'akarorero nk'icaha c'ubusambanyi, turi kumwe, ico novuga nti Imana mw'isi y'Imana ndizeye ko Imana izomfasha, ico siniteze kugitirimukirako. Imana izomfasha, ariko kandi ndabyumva. Muranyumva? Ndiko ndivuga ko nawe wivugeko. Kandi icaha cyo kwakira inzoga y'impeke canke umutobe uhiye ngashira ku munwa ngo gorye, ndizeye ko ivyo ntazobigwamo, Imana izobimfasha. Ariko none ugira ngo icaha nico gusa? Hariho ibindi byaha umuntu agwamwo mu ntege nke, ukaja usanga wabeshe, sivyo? Ukaja usanga wagize ishari. Erega nico umuntu agikora ntazoja mw'ijuru. Ukaza usanga wakorokeye mu kintu c'urwango. Erega nico umuntu agikoze ntazogenda agiye mw'ijuru. Icaha cose kizokubuza kuja mw'ijuru ucihano cane, kandi mwipfuze cane kuzoja mw'ijuru. Mbega turi kumwe? Mu byo murondera byose murondere kuzoja mw'ijuru. Turi kumwe? Nimwipfuze kuba mw'ishengero gusa, mwipfuze ko kwiherezo mwozovino mugashika mw'ijuru. Kuri ico rero twese turanigana, mwe muranigana na twebwe turanigana. Ariko kandi ico nagomba kuvuga rero, aba bantu babiri ba mbere byarabagoye, Adamu na Eva. Inzoka irabahenda, barahendwa, barahushuka, bajya ku giti Imana yababujije. Ibihano rero Imana yari yavuze ngo mubiriye muzopfa nta kabuza, urupfu ruba rurinjiye. Ubundi yavuze ngo Adamu na Eva ngo amabi badukoreye, ngo baradukwegeye ngo umunsi ntituba dupfa. Umuntu ababaho imyaka n'imyaka, kandi byo gucumukura umuntu ataronka utwo atamira ntibiba biriho. Mugabe ikintu bamwe babeshe niki, kuko ikiturongora ni Bibiliya. Mwanyumva neza? Harabavuga ngo iyo Adamu na Eva ngo adacumura ngo ntituba turima. Ntimurabumva mwebwe? Ntimurabumva? Mwarabumvise? Aha nyene sinateguye, ariko muri iki gice nyene aho yari mu muntu, murongo n'uwa kangahe? Niko ndarondera umurongo uvuga ngo turabe kuri 15, kabiri kuri 15. Uhoraho Imana ajana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Edeni. Ngo agire gute? Nimurabe ntuze ba bantu bahora bavuga ngo ntituba turima. Yamujanye muri iryo tongo ngo agire gute? Ngo aririme. None ntiyerekanywe ko yacumuye mu gice cya gatatu. Imana yari muhaye ngo arizigama, ririme, aritunganye,
iramubwira iti muri iri tongo hariho ibiti byiza, uzorya ibi uzorya ibi uzorya ibi, ibi nabyo uzubireke. Mugabo kurima mubona yaramwihanije ngo ntuzorima, yategerezwa kurima, ahubwo gusa barima kwari nko kujojora, urumva ibyo kurya byariho, ariko amaze gucumura yavuze ngo kwirigura biricuya nibyo bituguhesha kuronka ibyo kurya, ukarima n'inzara mu nda mana yo mwijuru. Umuntu akaguhereza uduharagi aho dutetse nawe utagira n'urutete, ugaca udutera ugatera, nyabujya bizomera, nyabujya hazoza ko agakuba inguge, udatomboye neza hari aho haca haza urubura rukanyukura byose rugatwara, ugahomba kuba utabiriye no kubura umukubi no kuzobura ibiharage. Kwirigura urabira icuya nibyo bizoguhesha kuronka iki ibyo kurya. Ariko kurima kuva ikiri mushikirije yavuze ngo agire gute? Niho muri Ganyagwaga, niho muri yavuze ngo arigire gute? Ngo aririme. Ariko rero reka tureke guteba kuri ibyo, mu nyuma baracumura. Bacumuye rero ubwiza bw'Imana burabavako. Reka ndababwire akantu gatoyi basi, ewe barahagorewe gusa nuko atabantu bari bwabeho, ariko naho atabantu bari bwabeho nticabujije ko bamaramara. Kumaramara uracumva, wibajije uri umuntu w'umugabo waherutse wambaye, naho muba muraba muri babiri, naho wokweraguza ukabona nta muntu yakubonye, naho wowe uri mu ishyamba atawundi muntu akubona, ukaba waherutse wambaye. Noneho baraba abari babiri, umugabo yaherutse yambaye ubwiza bw'Imana nta bwamure yabona, kuza kwiraba uko yakavutse nukura ati yoho, ati hewe, agiye kumubarira ati hewe, uwundi ati hewe, birayangaye. Umugabo nta n'akantu kari ku mubiri wiwe, umugore nuko nyene, bati turambaye ibara n'ukuri. Ahubwo nta muntu yababona, ngira ngo bibaza yega iby'Imana yaremye burya byose bitera Imana icubahiro. Ikirere kirabacira urubanza, kirabereka ko badakwiye imbere y'Imana. Hajya Bibiliya ivuga ngo umunyakibi yamahunga atawugize gute, atawumwirukanye. Umunyabyaha we nyene ubwiwe ariyagiriza. Turi kumwe? Niho muri bega muri ngaha. Ndasabye dukurikirane. Icyaha cyagiritse umuntu, none ko ata muntu yabatwenga babanza kwinyegereza iki? None Bwiza ukuri wiyumvire nawe, nta muntu yari bwabeho, na Kayini na Abeli ntibari bwabeho. None ko bari bakiri babiri bonyene, none batwenzwe n'imbwebwe, batwenzwe n'imbwa, batwenzwe n'inka kuko byose byariho, batwenzwe n'impene, batwenzwe n'intama, batwenzwe n'inyoni. None ibyo byariho, mbere byarabatanze kubaho. Turi kumwe? None ndababaza ikibazo, ni ukuri aha, reka ndababarire, icyaha ni isoni. Naho wowe uri wenyine atawakubonye ucugira isoni, naho umuntu aba ahejeje kugikora ntihagire uwumubona aragira isoni. N'uwo bahuye akaguma yicura kumenga yamubonye. Hariho umutama twakorana yarabingize inshuro kangahe tuvuye Ikiremba, mutama muramubona wo ku Muyogoro hirya, twakorana mu Kavumvu, tukaza turayaga tujabutse Mutani, dushitse hajya hepfo y'iriya mihana, hepfo urabona ko hari utuntu tw'udusakasaka, agaca mbare ngo banze uhore, ngo banze uhore. Ni kubera iki kamwari? Gweka ngo banze uhore, gohora turaza kuvuga turenze gaha. Ni kubera iki agaca hora akazingiza agaca yunama agakokoro, azi ko yagenda ngwe nanjye nkaje inyuma ngo hora ngo banze uhore. Nereka turiheze gajabo ngo nakubwiye banze uhore, turenze rero agaca mbarira ngo none ndakubaze neye ngo uri karakorera ibyaha muri ico gisaka wewe ngo wamubonye, reka ngo hajya yo gutwara ijambo.
wewe ati ashobora kuba ariko arakora ibyaha hariya mu gisaka, ushobora kuba urakora ibyaha uri ahantu hiherereye, mugabo umutima uragucira urubanza ko wacumuye. Hajya abanyabyaha bagenda n'intambara, sinzi ko ibyo mubizi, bagenda n'intambara. Uri umunyabyaha ugenda n'intambara. Adamu n'umugore rero biranka kabisa, Imana ikivuga iti oya, aba bantu ihejeje kubashikiriza urubanza, ihejeje guhana inzoka, ihejeje guhana icaha, mugabo ndakunda Imana, hamba ukuboko kumwe kurakubita, ukundi nako kuba kuzanya umuti, kuba kuje gusomora. Turi kumwe, turi kumwe, kirumvikana, niho muri. Yasanze nkomeretse ansomoza umuti, aramumuriza nk'umururu wanje, sinari bwumva ijwi nk'iryo ndema mu mutima wanje, wa rukundo rwiwe y'amaraso yiwe, ngabona ubwanzanye mu rugo, uko mbivuga ntangaye. Ubuhanuzi bwa mbere rero buvuga ku ncungu bwabonetse aho muri Edeni. Hari akaririmbo bahora baririmba kera, sinzi mbagije umuririmbyi wo mu baririmbyi ba kera. Yozefina nawe ntiyari ino, yari Tanzania, ariko bashobora kuba barakumvise. Ndayambaje nawe yari muri korale ya kabiri, ako nako bakaririmbye kera mbere, na ndayambaje sinzi ko yari bwacu ubwenge. Bakunda kukaririmba, kaje kava mu maradiyo yo hanze, nabo wari Tanzania ushobora kuba wari wakumvise. Pasaka ya kwanza ilikuwa Edeni, Pasaka ya upatanisho. Arakandariye n'ukuri, reka rero tugasubiremo rero. Pasaka ya kwanza ilikuwa Edeni, Pasaka ya pili wa Israeli, Pasaka ya tatu ni Bwana Yesu, Pasaka ya upatanisho. Hariho rero icitabirizo rero. Pasaka maana yake nini jamani? Maana ya Pasaka uliyotupatanisha na Mungu. Keza ho nukuri naho uragerageje umva, Pasaka ya mbere yabaye muri Edeni. Pasaka ya mbere yabaye muri Edeni. Bamaze kumaramara bakabura iyo bashira niyo bakura, Imana iravuga iti nukuri yo nuguma nsindagira ngomba ndabazure. Icifata igikoko irakibaga, icirabambika. Ihejeje kubambika baca bariraba bumva baratekanye, hagiye umuntu yambaye aratekanye. Mbega sivyo, umuntu aramukije agasanga nturikwiza, birakugora kugira ngo umuhe kaze. Mbega sivyo, niyo wari kuricucurikira mutwe wicucurikira, ega umuntu yiherereye haho yifata ukuntu kandi yambaye. Ihego n'ukuri jewe ngoma ndababwire, ukazobona nje urumva wambaye ukambara ujya mutamana, ukambara kijya kivutano cyangwa kijya guduriya y'akazi y'akazi, ngasanga wacoceye wajovye mu bikorwa, nuko amase ibyanda gutakiye
hariho abaca bagomba kuvuduka ngo yirukange mu nzu aza n'umutamana mwiza hajya ubungiriye nabi hajya umukonyene kizima wikwice umukozi je niwe nkunda woza kundaba navuruye uganga ntamanza kuvuga ngo shaka umwango manza subira inyuma ngo ndondere ya shati nziza n'ikoti nziza hamwe mugira umupasitori atavurura ngo agende hajya avurura arondera ibijumba avurura arondera ubuzima avurura arondera ibiki kwiherezo yovurura arondera ibindi agahava acumura bijya nta cyaha kirimwo nimutosubire kunyegera ngo umuntu aramukicuza ko nyene n'amase mu minwe n'urushanga n'iki nta ngorane abandi nabo ngo ko bazi ko mfise impuzu aho mbere nibyo byiza none wote bukaza kurima muzo uzana ku ishuri oya aho turahumvikanye rero nje ntimudonyegere ahubwo cyo sokora kuko nyene nzoca mbaho ndaguhaye amanota nayo nje nkamasanga udutoki tuyagayaga uduhutu umenga wama wacishije kw'ipasi abandi nabo bari mu mwonga bari kuvundagara nzovaho mvuze nti nta kintu canke naho ngene ndagusengeye nturakamuga mugabo naho woba kamuga wote bukama muzikagisa imisi yose akada oya reka tubandanye rero nariko ndavuga ngo muri Edeni Imana irahindura ibintu ishifata igikoko iragicisha kugira ngo Adamu na Eva imukure kw'ibimaramare haleluya umviriza Pasika ikura ibitetegwa ku muntu muranyumva neza mbega niho muri ego ndabona muza muranjana ega mupirutse ndababona mureke gukinisha utwana cane ego amunjanye munyereye ndababona kandi ntibindyohera kuko aha naje ndabakumbuye kandi nabagemuriye ka none ugira ngo kugemura no kuzana ibigori gusa nukuri aha ntabagemuriye nabwiwe ngo tuze kwifatanya namwe mu gutangura amiga ya Pasika mbere no babwira ko amiga ya Pasika ndayahereye ngaha munyagwaga uno munsi ndatanguye amiga ya Pasika ndayahereye aho iki cigwa aho nzoja hose nategetswe kuzokibandanya ni ukuvuga Imana yadukoreye ikintu ngicyo yakoreye Adamu na Eva mu itongo ibabagira igikoko kugira ngo bambare bave mu bumaramare bave mu isoni turi kumwe abantu barantangaza hariya Adamu yamaramaye be n'umugore wiwe bamaramaye atanu umuntu abavuze sibyo none hari umuntu yabavuze hari inyoni yabatwenze none muhantangara ukaza wumva ngo urumva ngo hasi nkigira nahonja ngo baramvuze bo kurekereye uriho boreka kukuvuga hari ingene kimeze nimba hari igikoko capfuye kikabagwa kugira ngo uruvugo rutuveko tuzomaramare kandi jewe ingene meze kubw'uyu muntu yatugiriye mu gishingo yankoreye ibintu bikomeye cyane muri jewe yankoreye ikintu gihambaye yanyambitse impuzu ndumva ko nkwiye ndabwire ngene nkwiwe nahisi yose bamwe bogenda irubanga abandi nabo bakaja ku gitwe c'imbogo ni gitwe c'imbogo abandi nabo bakagenda hirya ijungwe abandi bakaja Kirimbi abandi bakaja hariya irukiga abandi bakaja ku gatwe ka Mirango abandi bagatandukana bagateba bakaja hariya mu kibira
hajya imagufa abandi bakarenga hirya ingabwe umwe ati hey Mbonankira undi nawe ati hey ugira birankura ko amaraso Yesu yacizeko oya umunezero w'agakiza narose ntushobora kunkura mu kibanza canje naho mbere bogomba bati hey batubasigaye yoga batanga ishyano abatanga isumu nkabyumvaga ndashobora no kubyumvaga ari uca agenda akagogora kamera ngwe n'utwo kurya ntage waraguwe bigembe ngo birekere iki uraza ko utera akagari igisigo mbere kiri n'impuhwega n'umushishito wogomba ukagutabura imbere y'igisigo bitabaguru birye wibyibuhire bati mbasha kwaguma amezere waguma ubundi yavuze ngo mbega kunezerewe mbega kutwenga twenga uyu munsi niki aho ubona nezerewe aho ubona nwenga twenga narose ubugingo ni naho yandi umunyabyaha none nduwa Yesu twari kubandanya ndaryoherwa nyene nkavyomagura nezerewe bagateba bakavuga ngo nyakantu nyene ngo umenga barakaroze ngo nta n'umutima kagira ngo muhuye karatwengagura utwenga niwitwengere kubera iki twararose incungu yafashimwe twararose umuntu iyi ncungu mwumva nuwikorera amagorwa y'abantu uragenda bijya bikuremerera ugaca ugenda nimba ari mwijoro nimba ari ku murango ugahitana yandavanyira yose bya bintu byose yasanduruma yose ugaca ugenda uti Yesu tega ibitugu wewe akira biramvunaguye mana Yesu biramvunye Yesu umutima uravunitse Yesu biranse ingo ndakuremeke bitware wewe ni wowe wavyemeye ugaca ubimuremeka akaririmbo ubiremeke Yesu na urushe mushire byose ntubicagure nahariwe rurema hambaye akugomba naho ugayitse yaguhaye ikibanza mwijuru utayo nta mutwaro ugira uruwe n'umukiza murumva iciza ca Pasika yaje kugira ngo atumare ibimaramare Yesu nashimwe Adamu na Eva bamaze kuronka ko bikikako ntibasubiye kwinyegeza baciye baja habona ngenda habona mu nzira zose ndetse ngimirambi no mu myonga Yesu yavuze ngo sinzoguta n'isezerano ridahera umucora udusema umunezero ndashima nanje tumuhimbaze Yesu wanje nuko izi ndirimbo zitari bwabeho ngira Adamu n'umugore barakaririnze hashatu bungenda habona cyabatangura kuva mu bisaka bwa bucosherwa bubavuye ko baca bagenda habona ati ngo tugombe tugende mu mirambi no mu myonga ari hose ubu nta kibazo nta ngorane ndumva ko gwiye kubw'amaraso ya Yesu turagenda dukwiye ndabacira gace rero nimba wibaza ngo
imbere y'abantu bose uzokwira burabivako burabivamwo ibyo ntibishoboka niwatombora uzokwira imbere y'abantu batatu hanyuma ukwira imbere y'abantu bane abandi nabo bazokwita umuyobe ariko none bakwise umuyobe uzoca uba umuyobe ndakubaze bakwise umuyobe wifitiye agafurarira waritse kazoca gapfuba ntihazovamo ubugari ihorerere ibyo ni bito yereka twivugirije amaraso ya Yesu Yesu ashimwe wobaho woronka isi wobaho ukabaho abantu bose ugira uti hemwe ni mu nkunde hemwe ni mu nkunde hemwe ni mu nkunde ni mu mvuge neza aho uri Imana n'Imana harabayituka yego harayituka n'ukuri gura gapfita abaye Imana nabo murumva yego na mbere ntuze mukayobo ngo yamuhanuye ngo upfa umutuka Imana upfe uveho ugomba gupfa ngo yaca tuka Imana eka n'ubu umuntu agomba gupfa tuka Imana